duhejeje guheraheza umubonano w'ibiganiro vya politike dusanzwe turiko turakorana n'ibihugu bigize ubumwe bw'Iburayi. Ivyo biganiro nk'uko mubizi vyatanguye mu kwezi kwa kabiri, ubu rero turiko turabibandanya kugira ngo dushobore kunagura imigenderanire yacu hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu, kugira ngo ukuntu yari yatosekaye igihe twagira ingorane hagati y'imyaka yo mu 2015 no mu 2020, kugira ngo dushobore kubana nko twari dusanzwe tubana. Ubu rero turaganira tuvugana ukuri kugira ngo dushobore kubana nko twari dusanzwe kandi dushobore kunagura imigenderanire yacu hagati y'ibihugu yacu bibiri, ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe n'u Burundi, kugira ngo imigenderanire isubire uko yamye kera. Ubu rero turafise ubushake bwa politike, haba abadukorana na twebwe ubushake bwa politike buriho, ku buryo ko twibaza mu minsi iri imbere yuko dushobora kugira ico dushitseko, mbere n'ibihano byari byafatiwe Burundi n'ibihugu bishobore gukugwaho vuba na vuba ata kintu kinini gisabwe. Nuko rero twibaza yuko ibindi tutashoboye kuvugira ngaha mushaka kuvyumva muri communique gomba ishikirizwe mwebwe mujejwe amakuru. Mu mwanya rero muraguma hafi kugira ngo iyi communique bashe kwibasomera, hanyuma ibindi navyo tuzoguma tubamenyesha ingene tugiye guhura mu mezi abiri. Tuzosubira duhure nabo banantumiye kugira nzongere urugendo mu bihugu vy'iwabo, kugira ngo tubandanye tunagura iyo migenderanire hagati y'ibihugu vyacu n'ibihugu bigize umuryango w'Iburaya. Nuko rero mu ncamake duhejeje inama ibintu bimeze neza, hanyuma tukibaza yuko imbere yuko umwaka uhera bijya bihano mumvise bishobora kuba vyahavuye, mbere birashaka no kudashika mu mpera z'umwaka.